Ndasubiye kubaramutsa abantu banje ngomba turabire hamwe ikindi gikorwa kimwe dushobora gukorera muri Binance ugaseringa amacoin ufise muri Binance nukuvuga muri Binance bari nko mu isoko bari muri marché kuyaseringa rero nkugira uyazane ufate izo nyungu ubona ziri en dollars uzishire kuri balance zibe stable nukuvuga ziri kuri balance ubushoboye no kuzigira hotre ubushoboye no kuzigira ushatse no kuzigura izindi coin cyangwa kuyarotira ukayikorako no kuvuga atari kuri balance abari muri coin kanaka abari mu kidandazwa kanaka no kuvuga rero ngomba kubafasha twigishanye ukuntu yakora mu kidandazwa kanaka muri coin kanaka ukashira kuri balance rero muri iyi trading dukora mwanabwiye ko dukoresha muri simati ko dukoresha Royal Q rero dufate waguze coin nuvuga uko ukoresha Royal Q unguka kabiri unguka ubwa mbere na mbere koko igihe watumye Royal Q ikazana inyungu hanyuma kandi hariho ama pièces kuri coin iba yavuye mu isoko hariho ama pièces makeya asigara kuri iyo coin ayo ma pièces rero iko iyo coin iduga niko nayo ma pièces agenda arazana amadolari agenda arigwizako urumva coin iba yatanze inyungu mu musaruro wawe mugabo kubera Royal Q ikorera muri Binance nyene muri Binance hari ama pièces makeya y'iyo coin asigarayo rero nk'ubu twimirije bull run murazi ko twimirije periode y'amacoin atuduga cyane akaduha inyungu nyinshi muri ico gihe rero iyo coin utu dupiece twasigaye turaduza valeur tukunguka en dollars akaba menshi ngomba kwigisha ari ukuntu ushobora kuduseringa iyo twaduze cyane kugira duseringe natwe nyene tukuzana andi madolari kandi yongeye ku nyungu wari warose bwa mbere natwe nyene twiyongere ushire kuri balance abe uyundi iyindi nyungu ije no kuvuga uburi muri Binance uburi muri Binance bwa mbere ho maze ko naye macoin nyine bari muri Binance muri Binance urinjira muri Binance hanyuma winje muri Binance winje muri Binance murahabona aya macoin yose ayimubona Shibe murabona aya macoin Shibe Misate Banke Pepe AMP Froki Bome adani menshi yose n'amacoin ari muri marché kandi natumye Royal Q n'amacoin natumye Royal Q ari muri market no kuvuga robo izonzanira inyungu niyo nayitumye sivyo rero ayo macoin si byiza kuyaseringira muri Binance kuko abari muri robo ntabarava mu isoko robo ntibiranteza kuyagurisha ngo uzane inyungu rero iyo ushaka ayo seringa uyarayira mu macoin yavuye muri marché muri Royal Q asigaye muri Binance gusa ayo asigaye muri Binance gusa rero niyo ushuseringa kugira tutunyungu uturonke tuze kuri balance nk'akarorero tugiye turabire hamwe coin rihega bashya no seringa kugira ndabigishirize ko kandi abe coin no seringa kugira ndabigishirize ko kamusa muca mugira muce mubibonerako tufate nk'akarorero nka turabe nk'iyi nka yanditse ko Rina seringi yanditse ko Rina murayibona yanditse ko Rina ifise inyungu 2,90 nizo zimaze kuduga ziyongera ku nyungu narose bwa mbere umunsi nayigura no kuvuga izi nyungu zigira kabiri ngombe ndonke kandi n'izindi ndacazironka kuko mu kwiseringa sinayiseringa yose ndana kwa kwizo 2,9 zisigaye udu pièces duke tuja gusigana natwe nyene tugera turaduza valeur en dollars ndonka yandi madolari no kuvuga itangwa ino mwuga ugumurya uronka inyungu zitandukanye ziri bwoko bwinshi nzogenda habereka nanje kuko nico njejwe sawa no kuvuga rero iyo Luna ndabango Rina ni Luna tuyiseringe rero izi 2,9 tuzishobora kuzishira kuri balance no kuvuga ngegeje kubasigurira
izi 4,836 740 82 izo ni pièce z'iyo coin sawa. Hanyuma iyi 2,90 USDT n'amafaranga imaze kunguka, izo pièce zivala en dollars kubera ko iri muri market, iri muri marché. Hanyuma iyi 0,7346 USDT ayo n'amafaranga igugwa actuellement iri kwiragugwa kuri marché sivyo. Hanyuma ibindi byo mubona plus 2,09 n'urugero iri kwiradugako, urabona ko iri muri plus, n'urugero ibiri kwiradugako. Okay, tugende rero uko bayiseringa. Bwa mbere na mbere ho buri muri Binance murahabona mwese, aha kuri balance he n'amacoin. Ushuhera ngaha rero muri trade, muri trade aha niho winjira, aha muri trade ukahinjira ukahafyonda, hejo ukahafyonda uca ubona kuri muri ushaba kuri muri convert, cyangwa convertir sawa. Tuwe dukonvertise iyo coin ijya ama pièce yayo ajya amadolari avala aze ari amadolari akwiye aze kuri balance sivyo, converti sawa. Hanyuma gacuraba aha hatangura aha kuri aha hambere from iyo coin ya Luna to USDT ugiye ukadandaza ukaseringa iyi USDT ja munsi hama from hambere hakaza iyo coin ugomba kudandaza yariyo sawa. Cyo ngaha mwaka ukaza amacoin ukarondeza iyo coin ukeneye yitwa Luna. Cyo ngaha muri key haze nshondemwo haze ndondeze muri recherche ndondezemwo Luna. Luna sawa, mabona ko Luna yamaze kuza nca ndayemeza ko ndayemeje ko ushize mu kibazo ca mbere muri from to USDT. Hanyuma twabonye ko hariyo $2 sinshonda kuri max, uko mfite kuri max ndwa ndadandaje yose nandika $, ziya ziriko zonyene ziya zivala 2,9 kugira ndayisigazemo udupiese kanaka mbere hangire $2 0,9 ndayisigeyo kugira izoduke iyo coin sindayihebeye burundu ndayiseringe yose complètement izosigareyo. Nukuvuga muri za pièce 4 n'ibindi, nukuvuga nserinze 3 n'ibindi nkuko no ufyenda kuri max ngaha nkayikura yose umwese gize shatse kuri max nkayikura yose sivyo. Kwanza yangiye kuri max ive yose. Okay, hanyuma ikimpa $2,8 nze aca yinjira kuri balance, amahesha yinjira kuri balance nayamubona $2,8. Hanyuma umaze kugira uku uhasiye kufyonda ngaha kuri trade iyo munsi iyi trade ukahafyonda kuri trade. Connection nashonze atariho nihenze uri muri trade ucunza ngaha kuri trade. Okay, ikikwereka yuko ikigwa amasegonde mabone mpaye 7 seconde 5 seconde kandi nimize ntigira kushika confirmer. Connection refresh abara ama connection make yamfise nkaje nimize kuri confirmer. Okay, murabona yuko conversion yabaye, ikikwereka detail ya conversion hingi ko yabaye completed hama ndosi $2,8 nukuvuga izi $2,8 zivuye mu dupiese twavarangira nka 0,00 n'utundi duharo dukeya twasigaye kuri coin iba yarampaye inyungu. Iyo coin yari Luna nayo itumye Robo iragendera idandaza Robo kandi iratanga inyungu mugabo mujya soko yakoreyemo hasigaye dupiese dukeya. Kubera rero marché izira moving idugangera imanuka iduze
twa du pièce twasigara twadugije valeur bituma nsubira kuronka izindi dolari zije uko nyene. Murumva ko uburusho buguma buza ari bwinshi. Sawa, aha rero uciye ugenda kuri balance yawe ya Binance zirya 2,8 uzisanga zamaze kuza, ni ukuvuga zimaze kuja kuri balance ubu uri libre yo gushobora kuzirotira, ushaka kuziguramo iyindi coin, kuzikoresha ikintu cyose ushaka. Nuko ucuje birabira ngaha muri wallet uko naho habitse amahera, ucubona kuri balance yawe amahera asigaye atari muri macoin, amafaranga ari libre ushaka gukoresha. Nkaje murabona ngaha hariyo amadolari umengo nka 6 n'ibindi, nane yuko haciye yiyongerako amadolari asigaye ariyo ari 9,8. Murabona ko yiyongeyeko irya 2,8 yaje ica yiyongera ngaha nyene kuri balance. Nuko ukuntu dushobora kugira conversion, ukuntu dushobora guseringa coin yazanye utunyungu duke duke, two tunyungu tukaduga ntudusonzane, dukora umwuga mwiza kandi winjiza amafaranga menshi ku muntu amaze kuwutahura. Nuko rero mubandanye nkurikirana. Murakoze.